Ahmadi Radjabu, umumenyeshamakuru afata amasanamu akaba n'umuyobozi w'ubuhinga mu kinyamakuru akeza, amaze indwi zibiri apfungiwe mu gasho k'ibiro bikuru vy'igendereza. Nkuko RD Mugisha arongoye ikinyamakuru akeza bivuga, Ahmadi Radjabu yafashwe itariki zibiri z'uku kwezi kwa gatanu. Abapolisi bamufashe bamwagirije ko ariko arakoresha drone, icuma gifata amasanamu kiri mu kirere. Hari ku mugoroba w'umunsi isôko ya Ruvumera iterwa n'umuriro wahavuye uzima. Umuyobozi wa Keza asaba ko amategeko yo kubahirizwa uwo mumenyeshamakuru akidegemvya. Ikindi ngo ikinyamakuru ciwe gisanzwe gifise uruhusha rwo gukoresha ico cuma. Dutandukira inkuru nyamukuru. Ngo ikiyeri kimwe kidandaje muri Kongo bidufasha guhingura ibiyeri bitatu. Vyavuzwe na Catherine Sommer Bucumi, umuyobozi ajejwe imigenderanire n'intwaro mw'ishirahamwe Brarudi. Yabivuze ejo hahise muri ya nama rukokoma igenewe kwiga ku bijanye n'ingene umwimbu w'ibishorerwa hanze wogwizwa Burundi Export Day. Mu biharuro vyerekanywe muri iyo nama rukokoma mu bishoka hanze, ibice 50% vy'ibidandazwa biva mu Burundi bishorerwa ku mugabane wa Afrika bitumbera mu gihugu kibanyi ca Kongo. Mu rudandazwa hagati y'u Burundi n'ayandi makungu, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo izimbere. Niyo nkuru nyamukuru y'uno musi. Mwiriwe ni Davi, nizere ko meze neza mwese. Mu biharuro vyerekanywe muri Burundi Export Day, ikindi babonye nuko urugero rw'ibishorerwa hanze ari navyo biheza bikazana amafaranga mva makungu ruriko ruragabanuka muri iki gihe. Mbere ngo urwo rugero rugeza aho rugabanuka hafi ca kabiri cose ufatiye ku bidandazwa bisanzwe bimenyerewe ko ari vyo bishoka hanze. Ivyo bike bishoka hanze byinjiza amadolari angana n'imiliyoni 208, mu gihe biva hanze navyo bitwara umuriyaridi umwe n'imiliyoni 260 z'amadolari. Bisigura yuko hari gihengeri c'umuriyaridi wose w'amadolari. Ko none ibice 50% vy'ibidandazwa bija muri Kongo, imigenderanire y'ubudandaji n'ico gihugu ubwo yifashe neza. Catherine Sommer Bucumi, umuyobozi ajejwe imigenderanire n'intwaro mw'ishirahamwe Brarudi riri mu yasanzwe ashorera mu gihugu ca Kongo, ngo gushorera hanze nikirumara cane kuri iryo shirahamwe. Avuga ko ku mwimbu muke ungana n'ibice 3% gusa rishora hanze riheza rikaronka amadolari rifasha kugura ivyo naryo rikenera hanze. Dr. Eric Ngendahayo, umwe mu bahinga bitavye iyo nama, nawe ati turavye ingene igihugu ca Kongo ari kirumara mu budandaji, hakwiye nyabuna ko hoboneka indege itwara ibidandazwa cargo yoziraguruka buri ndwi yerekeza ico gihugu. Ku ruhande rw'abanyekongo ngo haracari ivyo gukosora kugira imigenderanire mu budandaji n'ico gihugu ibe myiza kurusha. Sadi Katolo Christian, umwe mu bikorera utwabo bahurikiye mu ihuriro ry'amashirahamwe n'amahinguriro yo mu gihugu ca Kongo Vyose, yari yatumiwe muri Burundi Export Day, yavuze ati turaza kurangura aha mu Burundi ariko akenshi turafatwa nabi kandi tuba tubazaniye amadolari. Ngo ivyuko umukiriya n'umukwe ntavyo dukorerwa kandi mu gihe abarundi baje iwacu bafatwa neza. Ngo ikitavuzwe n'ingene usanga abadandaza b'abanyekongo bajuragizwa bagahagarikwa n'uwari we wese igihe binjiye mu gihugu. Abo banyekongo rero ngo barafise n'ikibazo kibaraje ishinga kijanye no kuvunja amafaranga baba bazanye. Jean-Pierre Zembezembe nawe nyene ahurikiye mu runani Vyose ati turazana amadolari tugahura n'abagabo bafise inoti nyinshi z'amarundi bakatuvunjira rimwe ku marundi arenga 5,000. Hageze ko dusubira inyuma bagasaba ko twerekana impapuro zemeza aho twavunjishirije amahera. Ntazo tuba dufise, ivyo navyo biraheza bigatera ingorane. Zembezembe kandi ati iyo turamutse tujana amadolari muri banki batubwira ko batuvunjira ku giciro kingana n'ica kabiri c'ayabo bagabo badutegera batuvunjirako. Ngo rero nk'abadandaza ntivyumvikana ingene boheza bakavunjisha muri banki babaha amarundi make kandi hari hahandi babaha amafaranga menshi. Ni mu gihe n'ikidandazwa kidaheza ngo gihindura ibeyi bivanye n'aho wavunjishirije amadolari. Abo badandaza b'abanyekongo basavye banki BRB, ikigo BR n'izindi nzego zibijejwe kubigira inyishu z'ivyo bibazo vyose. Mu vyasabwe n'abarundi bari bitabiriye iyo nama ngo hotegurwe inama yihuti huza inzego zose ku ruhande rw'u Burundi hamwe na Kongo zegwa n'urudandazwa ndengambibe. Olivier Suguru arongoye ihuriro ry'abagwizatunga n'abanyamahinguriro mu Burundi ati hejuru y'ivyo tugiye no kugira ibiganiro nabo vyega kugira dusabe ko urubibe rwaruha gosubira kugururwa kugira urudandazwa hagati y'u Burundi niyo ntara Kivu y'ubumanuko muri Kongo rusubire gorohe.
tubibutse ko mu mpera za 2022 hemejwe integuro y'itegeko ryo korosha urudandazwa hagati y'u Burundi na Kongo. Ibidandazwa vyinshi bigizwe n'ibiribwa bikaba vyarashizwe ku rutonde rw'ivyo koroherezwa. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Haribonekeza ingwara ya suna yo mu rukoba bita dermatose nodulaire mu kinofunofu. Iyo ndwara iramaze gufata inka ku mitumba imwe yo mu ntara ya Bubanza nkuko bimenyeshwa n'itororokanirizo ry'amakuru ABP. Abarongoye igisata c'ubworozi muri iyo ntara basaba aborozi gukurikirana ku munsi bitungwa vyabo. Iyo babonye ibimenyetso bidasanzwe ku bitungwa babibwira ababijejwe gutyo babivure bongere bakingira ibitarafatwa. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje tuzosubira ejo.